nagomba mbanze nkeze cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku myaka 3 iheze tumwitoreye twebwe tukavuga ko ari umuntu adasanzwe nama ndabivuga mu manama henshi aho nge nadaca hose kandi so kuvuga yuko ari ugushikuza ngira ngo abarundi bose barabizi ko amaleta yose yagiye arabisikanya hano mu Burundi atabakuru b'ibihugu na bamwe atareta nimwe yigeze iha agaciro abahinga mvabwenge uretse Leta Mvyeyi. Rero twe tukagira tuti turamuteye intege mugabo kandi kuri ico civugo yiwe yatuzaniye tukavuga yuko urabiye no mu karere canke mu bindi bihugu urabona neza yuko yitayeho ugwaruka kandi mvugiye nk'abahinga mvabwenge nsanzwe nserukira novuga yuko ni ibintu bitangaje gose kubona umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye aha agaciro abakomedie abandi bita abasazi abandi bita imburakimazi abantu bacapa abantu baririmba aratwitayeho gose ku buryo twe tuvuga yuko indinganizo arimwe aradushiriraho ibikorwa maze kudukorera ni byinshi cyane ku buryo ubadushireho ni banke y'ugwaruka dushaka kugenda tugasaba ingurane bakayiduha kandi tuja gukora vya bikorwa mvabwenge nyene.